Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Hello ni Bujumbura TV twaje kandi n'ikiganiro cyangwa Music Planet. Ikiganiro kimurazi vision yacu ni kugira duteze imbere muzika wa Burundi ushaka gushika kure uva aho rugeze ugire naho ushitse. Turabara mukije cyane tubaha mwiriwe na mwaramutse bivanye naho herereye. Uyu munsi n'umunsi special turi kumwe n'umuntu special. Turi muri Bantu Boy. Twaje kubaramutsa tubagendera hama twasanga umwe mu baririmbyi songa gize Bantu Boy nawe sundi ni Double J ni Bad Boy Killer ndakora mukije cyane nanje ndabara mukije cyane ubundi kwereka bakwita Bad Boy Killer ni wagiye se cyangwa n'umuntu ari kwisi nabakunzi b'ibikorwa byanje barinyise abagenzi nagara umuntu ari particulier ari kwisi cyangwa wapi na muntu ari particulier nyiti iryo zina eko mwayibonye ni Double J nguko muzi barazi ko ni avuga ngo ni Double J once again sinzi Bad Boy Killer niyo twagende musa tuganira byose kuzuma bwiwe n'indirimbo afise canke atubwire imigambi myinshi imigambi afise afite afanzi be muri imisi ego ashanda mubaze d'abord tuganze atwiganire ku buzima bwiwe usanzwe Double J n'umunyagitega ego niho atangiye gukora ibikorwa bya by'umuziki Jenda Munyagitega ni umuhira niho natanguriye kuririmba ego indirimbo ya mbere wayikoreye mu studio indirimbo ya mbere ubwa mbere naririmba muri groupe ndi kumwe n'abandi twaririmbana mu mugwi ego ni groupe nta guciremwe ni groupe ni Wakari Gang mwari muri bangahe twari batatu amaragira igihe umwe wese aratangura gukora ku giti ciwe byatewe n'iki kugira ngo mushobore gutandukana hari hagize ko dutandukana nyene kugira umwe wese ashobore kwameliora carrière yiwe ari wenyine muri groupe ntago mwakora ngo mumure ko hari ahantu mwishikanye mwahagira ahantu ukabona ko mucitse intege uyumva ati umwe wese atangura gukora kuri kote yiwe mutako mukora nka groupe sikuvuga ko ataraho twashika ariko cyari gihe cyiza cyuko umwe wese ashobora guserura ivyiyumviro vyiwe yisanzuye atari muri groupe kubera muri groupe usanga muri benshi ugasanga uririmbye nk'agaparti gatoyi kandi ufise deja nk'ivyiyumviro byinshi ushaka guserura mu ndirimbo nka yose usanga biriko biragorana ariko uririmbye wenyene uraririmba ugatanga message gashika cyo kimwe nuko uririmba couple imwe canke refrain hama bikaba biherera ego aho mwari muri kumwe barabandanije nkawe canke barahageze aho bahagarara barabandanyije ariho ba Chris Bees umwe ne novuga ko yahinduye aja mu bindi vy'ubu DJ asigaye mu DJ Moses. Ok, donc mwese mwarashoboye kubandanya muri exploit amatana yanyu kiretse uyacendura aja mu bindi ego Double J yahora ari muri lebo ya iko ni bagufasha ego uri muri Bantu Boy ni hamira hasho ubona uko aho ukora mbere canke n'ukuntu ukuri kurakora ubunye naraciye muri iko nivyo ubundi muri Bantu Boy novuga ko byose narabishimye ivyo nakoze muri iko byagenze neza ibikorwa byaragize iyindi ntambwe bidushikana ko je navuga ko iko na Bantu Boy bose ni sawa kubera intumbero nigenyene niyo guteza imbere umuziki wacu yego byagenze kutugira ngo uve muri iko uje muri Bantu Boy hagira ni wakora neza canke yashitse kwa Amelia muri iko sinavuye gusa contraire yaheze Okay, contraire yaheze uco nkindi yo muri Bantu Boy uravye ukuntu uri kurakora muri Bantu Boy ubona hariho amélioration canke uri hasi par rapport yuko wakora muri iko sinavuga ko ndi hasi kubera umuntu ariko arakora vyiza ategezwa gukora atera imbere aje imbere navuga ko ivyo nakoze muri iko vyari vyiza umva Bantu Boy bariko babandanyiza kuvyo nakoze muri iko urumva bitera bije imbere ntibisubira inyuma ego inyuma y'indirimbo yawe special ufite indirimbo shasha no muri Elise Boy indirimbo ni yande itwa gute indirimbo itwa Mobile Number ni ya Elise Boy featuring Double J ariko indirimbo ni isanzwe ari ya Elise Boy gusa waramufashije
nagiye navuga ko ari rwanje kubera harimo ijwi ry'iwanje kandi indirimbo ishyitse kure bavuga ati ni Ellis Boy na Double J gusa indirimbo yitirirwawe twaragiye hamwe turayikora. None ni kubera iki indirimbo iri kuri account ya Double J kandi indirimbo yitirirwa Ellis Boy? Bavuga impamvu iri kuri account ya Ellis Boy ni kubera nivyo byavuye mu biganiro bagiraniye na management mu gukora igikorwa ari ibintu mwemeranya mukavuga ati ikintu tugikore gutya tubigenza ukuntu kumbure niho byoshika kure gusumba. Navuga ko byose ni ibiganiro bagiraniye na Bantu Boy. Yego Ellis Boy hari hahise igihe kinini adakora ariko wowe urakora se umugabo we arakurusha experience uko muri ivyo wa kera. Urabona ko hariho amelioration yawe gukorana nawe hariho bizoshikana wowe ku gitabo nawe ku giti ciwe. Jenny waza ko abarimvyi babiri iyo bakoranye umwe wese afise public yiwe, Jenny afise public wanje na Ellis Boy afise abafans biwe bamukurikirana. Iyo rero dukoranye novuga ko ni nko gusharinga abafans umva batamuzi Ellis Boy banzi jewe baramumenya n'abafans biwe nanje baramenya urumva ni twese turavyungukamwo nuko ndavyibaza. Ego reka tuve kuri mobile number uri kuri Bujumbura TV utarayiraba baja kuri YouTube account ya Double J ucuwandika mobile number ucuyibona. Reka dakubaze kabazo kamatsiko iyo uri kuri Facebook cyangwa Instagram ukaraba ama commentaire y'abantu bawe niyo commentaire urabona kumva ishavu kabwa nk'umuntu n'ibiki yanditse iba imeze gucanga iteye gute? Cyambere na mbere commentaire z'abafans ntizigera ari zinshavuza kubera mbanzi ko umwe wese afise ingene abona ibintu, umwe wese afise ivyiyumviro vyiwe kandi umuntu ushobora kumuhora icyiyumviro ciwe kandi naho yo kuvuga nabi nta kintu na kimwe ashobora guhindura kuri we. Urumva ubirabisha amaso tu niko bitegerezwa kugenda. Ego iyo ntiyiciye ahantu muri quartier quelque part hamukazumva umuntu avuze ngo Double J aririmba nka Sadbi afite nk'ya Sadbi ashaka kwigana Sadbi ukavyumva par exemple ukitwara gute? Umuntu je nibaza ko nta muziki yabakurikirana ariko tutamaze kuvyumva. Wewe amaze kuvyumva ko ufite nk'ya Sadbi ko je mfite nk'ya Sadbi je sindavyibaza kandi ndazi hari abantu benshi bumva ibitandukanye n'ivyo wumva wewe. Ngo iyihe reaction basugira mu gihe wowe byumviye n'amatwi yawe? Bon na reaction imwe nogira kubera arafise droit yo kuvuga ibintu nge navyumva ariko je ko bwanje ndazi ko atari ivyo. Ego Double J katugushimira kanya duhagira akajabo kanyimubwira abafara bawe na Bujumbura TV en général. Abafans banje nobwira ko ibikorwa biriko biraza video ya Ellis Boy featuring Double J yasohotse mobile number baje kuri YouTube bayirabe bayisangize n'abandi. Novuga ko umwanya n'umwanya dushobora kugaruka n'ikindi gikorwa kirangiza umwaka. Gira akajambo bwira Bujumbura TV yagusanze muri Bantu Boy. Ndashimiye Bujumbura TV kukuntu igerageza gufata mu mugongo abaririmbyi b'abarundi guteza imbere impano ziri mu muziki ndundi. Novuga ko igikorwa nk'iki ari igikorwa cyiza kandi gituma dushika kure gusumba kubera ari abantu benshi batumviriza amaradiyo, ari abantu benshi bataronka umwanya wo kwicara imbere ya televiziyo ariko baciye kuri YouTube bashobora kubona ibiganiro nk'ibi bakabona ibikorwa byacu ingene bikorwa. Ndabishimiye cyane. Yego reka ndagushimire nawe wadukurikiranye nkuko Double J ivuze Bujumbura TV iharugiye iteze imbere umuziki w'u Burundi. Nawe harugira guteze imbere umuziki w'u Burundi namba ushukunda umuziki w'u Burundi kora subscribe kugira ngo ushobore kuba umwe mu baronka ama emission yacu mu wa mbere. Yego reka ndagushimire hama duhure mu kindi kiganiro. Ciao ciao, merci beaucoup. Usige commentaire ariko tubwire ko ikiganiro cyagenze. Murakoze cyane. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.